Gihugu ceranda c'Imana, namwe mwese bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu. Tugeze ku munsi wa mbere w'indwi ya gatanu ya Karema. Dufunguriwe ijambo ry'Imana rivuye mu gitabo c'umuhanuzi Daniyeli, ikigabane ca 13 kuva ku karongo ka mbere ugenda ku karongo ka 66. Tukaronka inkuru nziza ya Yezu Kristu yanditswe na Yohani, ikigabane c'8 kuva karongo ka 12 gushika karongo ka 20, hamwe rero n'izaburi ya 22. Muri kumwe na Patiri Paul Rwasa, Diocese Katolika ya Muyinga. Tubanze rero twumvirize iri jambo umurava, tubone kuryihereza. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Daniyeli. Muri rya misi habaye i Babironi umuntu yitwa Yohakimi, yari yarongoye umugore yitwa Suzana mwene Erikiyasi. Uno mugore yari mwiza cane kandi yarubaha Imana. Abavyeyi biwe bari intungane kandi bari bamureze mu mategeko ya Musa. Yohakimi yari atunze cane, akagira ikigo kirimwo ibiti binini binini. Abayahudi bahora bagendagenda iwe kuko ashimwa na bose. Muri urya mwaka bari batoye ko abacamanza abatama babiri, bamwe umukama yari yavuze hamwe yavuga ati, ububisha bwazanywe i Babironi n'abatama be n'abacamanza bigenza nk'indongozi z'igihugu. Abo batama bahora bagendera Yohakimi, n'abari n'urubanza bahora babasanganirayo. Ishengero ry'abantu rimaze gutaha ku isaha ya 6, Suzana yakunda kugendagendera mu kigo c'umugenzi wiwe. Abo batama babiri ngo bamubone akunda kwigendagendera imisi yose, batangura kumwifuza. Biraheza birabayobeza ubwenge, bakanka kuraramura amaso kwijuru no kwibuka ingingo zitunganye. Bahora bamugenzura rero. Umunsi umwe Suzana araza nk'uko yahora, aherekejwe n'abigeme babiri gusa, kandi kuko hari hasusurutse yari n'iciyumviro co kwiyoza, nkako nta numwe yari akiriho atari babatama babiri bari bihishije bamurereka. Arabarira rero babigeme ati, nimunzanire amavuta n'imibavu muheze mwugare ikigo kugira ngo mbashe kwiyoza. Babigeme bagisohoka, abo batama babiri baca barahaguruka biruka kwa Suzana, bamubwira bati, bugaye umuryango w'ikigo, ntawe utubona, turagushaka udukundire turyamane. Niwatwankira tuzokudendereza tuvuga yuko umusore yari kumwe nawe kandi ko arico cagutumye urungika babigeme. Suzana acaraniha ati, none ndibugirente? Ndabakundire mfe? Mbe ntabakundiye ni kwa kundi nyene mfe? Ariko hinge mfume ngwa mu minwe yanyu ndi mweranda, hagucumura mu maso y'umukama. Acarakoma induru. Nyabatama nabo bayishira hejuru. Umwe muri bo yiruka kugurura umuryango w'ikigo. Abantu ba Yohakimi ngo bumve ya maruru, baca barashwa baduka ngo barabe ivyabaye. Bamaze kumva ivyo babatama bababwira, babasuku baramaramara kuko batari bwumve na rimwe ivyo kuri Suzana. Bukeye ishengero ryose riza kwa Yohakimi, umugabo wa Suzana. Nyabatama nabo barashika buzuye ububisha, bashaka kumucira ubwo gupfa. Barabwira ishengero rikoranye rero bati, Suzana mwene Erikiyasi muka Yohakimi narenguke. Baramuhamagara, ararenguka rero aherekejwe n'abavyeyi biwe n'abana biwe be n'inshuti ziwe zose. Abiwe bose bariko bararira kumwe n'abamubona bose. Babatama babiri barahaguruka hagati y'ishengero, baraheza bamugaranzurira ko iminwe. Nawe yariko ararira, amaso yiwe yerekeye mw'ijuru kuko yari yizeye umukama n'umutima wiwe wose. Babatama rero barahava baravuga bati, twariko turigendagendera mu kigo igihe uyu mugore yaca yinjira ari kumwe n'abigeme babiri, arugara umuryango, hanyuma ararungika babigeme. Niho rero umusore umwe yari yinyegeje yaca amwegera bakaryamana. Twari ku mpera y'ikigo ngo tubone iryo shano, duca twiruka tubagana. Twababonye bari kumwe, ariko ntitwashoboye gufata uno musore, yaturusha ingoga. Niho rero amaze kugurura umuryango yaca ahunga. Ariko we twaramufashe turamubaza uwariwe, nawe yari
yanse kutwishura. Ngivyo ivyo tumwagiriza. Abantu bose baciye babemera kuko bari abatama n'abacamanza b'igihugu, baraheza bamucira ubwo gupfa. Suzana rero aca arasemerera ati, Mana yamaho, wowe uzi ivyanyegejwe ukamenya vyose bitaraba. Urazi rero yuko bambesheye. Ubu rero ngiye gupfa ndi mweranda nzira ivyo bababisha bambesheye. Umukama nawe aba yumvise igisabisho ciwe. Bugingo bamujanye ngo bamwice, umukama aca aha ubwenge bwo kubabeshuza umuhungu mutoyi yitwa Daniyeli. Uwo Daniyeli yaciye asemerera ati, amaraso y'uyu mugore atagira icaha ntangweko. Bose bahindukira kumuraba bamubaza bati, mbe ushaka kuvuga iki? Nawe ahagaze hagati y'ishengero arabishura ati, mwabaye abasazi ko mucira ubwo gupfa uyu mwigeme w'Isirayeli mutabanje gusuzuma vyose ngo mumenye ukuri. Nimuze turusubize mu ntahe kuko abo bagabo bamubesheye. Ishengero ryose rica risubira inyuma. Daniyeli ababarira ati, abo bagabo babiri nimubatanye, umwe ukwiwe uwundi ukwiwe, nanje ndabibarize. Barabatanya. Hanyuma Daniyeli ahamagaye umwe aramubwira ati, warasaziye mu bubisha, uratwaye ubu umuzigo w'ibicumuro vyawe, uraremerewe na za manza za ngondegonde zose waciriye kuva na kera batagira icaha, ukarekura inkozi z'ikibi. Kandi umukama yari yavuze ati, ntihagire uwo mwica adacumuye canke ari intungane. None rero ni waba wamubonye, tubarire aho wabafatiye bakora nabi, tubarire izina rya nyagiti bari bihishijemo. Uno amwishura ati, musi ya Kasiya. Nawe Daniyeli ati, iki kinyoma kirakaguhama, nguyu umumarayika w'Imana yaje kugutemagura ku bwayo wavuze. Araheza aramurungika. Ahamagaye uwundi amubwira ati, ubwoko bwa Kanahani atari ubwoko bwa Yuda, ubutore bwaraguhenze amaso, ivyifuzo bibi vyaraguhinduye umutima. Uko niko mwahora mugirira abigeme b'Isirayeli, ubwoba bukabatekera bagatinya kubankira. None rero habonetse umwigeme umwe wa Yuda yanse kwiyumanganya ububisha bwanyu. Tubarire aho wabafatiye bakora nabi, tubarire izina rya nyagiti bari bihishijemo. Uno amwishura ati, musi y'igiti kirekire. Nawe Daniyeli ati, iki kinyoma kirakaguhama, nguyu umumarayika w'Imana arakurorereye afise inkota mu minwe ngo agutemagure mupfe mwempi. Ishengero ryose rica rirasemerera rininahaza Imana ikiza abayishimiye. Hanyuma bose baragaruka kuri ba batama babiri Daniyeli yari yahinyuje mu majambo yabo, nk'uko vyategetswe na Musa, babacira ubwo bari bateguriye uwundi, babicisha amabuye. Kururya musi amaraso y'umweranda abona gukira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mukama, igihe amakuba nshikiye uri kumwe nanje Mukama. Mukama, igihe amakuba nshikiye uri kumwe nanje Mukama. Umukama niwe mwungere wanje sinzokena, niwe amvyagiza mu canya c'ubwatsi buremvye, iruhande y'amazi adasuma nihazonshikana, aremesha umutima wanje ubudasiba. Mukama, igihe amakuba nshikiye uri kumwe nanje Mukama. Niwe anyoborera inzira nziza kubw'izina ryiwe, sinzogira ico ntinya naho noca mu mwonga mu mwijima, kuko uri kumwe nanje, kuko inyobozo yawe impumuriza. Mukama, igihe amakuba nshikiye uri kumwe nanje Mukama. Untegurira ameza mu maso y'abansi, wansize amavuta ku mutwe, igikombe canje kirasesekaye. Mukama, igihe amakuba nshikiye uri kumwe nanje Mukama. Eka mbere mu bugingo bwanje namana intore n'ubuhigwe, inzu yanje n'ingoro y'Umukama imisi yose y'ubugingo bwanje. Mukama, igihe amakuba nshikiye uri kumwe nanje Mukama. Horana Umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristo uko yanditswe na Yohani. Muri irya minsi Yezu yabaye abafarisayo ati, jewe ndi umuco w'isi, unkurikira nazogendera mu mwijima, azoronka ariho umuco w'ubuzima.
Abafarisayo bamubwira rero bati, urivugiye ingingo yawe si y'ukuri. Yesu abishura ati, naho ari jewe nivugira, ingingo yanje ni y'ukuri, kuko nzi iyo mva n'iyo nja, ariko mweho ntimuzi iyo mva n'iyo nja. Mwebwe muca urw'amaso, jewe ntawe ncira urubanza. Niyo nciye urubanza nca ruba urw'ukuri, kuko ntari jenyene, hari jewe hakaba n'uwantumye. Kandi no mu itegeko ryanyu handitswe ko ingingo ishinzwe n'abantu babiri ari y'ukuri. Ndinshingira ingingo, vyongeye data yantumye nawe nyene arayinshingira. Bamubwira rero bati, so wawe ari hehe? Yesu arabishura ati, si jewe, si data, ntawe muzi. Iyo muba munzi mwomenye na data. Ivyo byose Yesu yabivugiye hafi y'ishinguriro ry'amaturo, yigishiriza mu gisengero, kandi nta nimwe yamufashe, kuko isaha yiwe itari bwagere. Dushimagize inkuru nziza ya Yesu Kristu. Gushinga ingingo. Tugire Kristu. Ingingo y'ukuri ishingwa na data muri mwana akayidushikiriza, kayivuga icese, mugabo akatubwira neza ko ayishinga ayihawe na data yamudutumyeko. Ingingo yiwe ni y'ukuri. Mu gisoma ca mbere twabonye Daniyeli ashinga ingingo ibohoza Suzana. Naho mu itegeko ry'Abayahudi bavuga ko ingingo ishinzwe na babiri ari y'ukuri. Abatama babiri barahinyutse, bashinze ingingo yo kwicisha amabuye Suzana mu kinyoma, uruntu. Si rimwe si kabiri, abantu barenga umwe bizizira uyundi, gushika bamwicishije, bamutoteje mu binyoma, kubera ishari n'inzigo, kwipfuza ivyiwe, kumugwanya, kumuharanya ngo bashigwe bamwivunye. Sikera cane, hareje ku munsi w'Imana, twarumvise ingene Abayahudi abafarisayo benshi bagiye kwagiriza umukenyezi yafashwe mu busambanyi. Aho nyene babanje kunyegeza umugabo bari kumwe, bagenda ari ishengero kwagiriza uyo muntu imbere ya Yesu, bisunze itegeko. Ngo Mose yatubwiye ngo weho bivuze kwiki. Cyo tubona rero muri Yesu yarungitswe na data gushinga ingingo y'ukuri, amuvuganira, amuburanira. Ingingo y'ukuri niyo ashimitseko, kuko nawe nyene yaramubajije ati, mukenyezi, hari uwakuremetse intahe? Urundi ati, oya Mukama. Ni vy'ukuri rero wafashwe muri ivyo bintu, yamara nanje iyo ntayo ndakurebeka. Niko wafashwe, yamara urabona wenyene ko ubohotse. Genda rero ntuzusubire gucumura. Yezu abohoza ukuri, ntabohoza ingingo y'ingimba. Hari igihe abantu twiharaza, tukirahiza kuri ibi na biriya, mbere ugasanga ni ibinyoma gusa, ngabo tukakokeza induru y'ukwirahiza. Barambeshera, barandenganya, baragira gute, Imana irambona mw'ijuru, Imana yandemye. Ukamenga iyo Mana uwo muntu aba ariko ariratiriza, si dawe wa twese. Ukamengo si Imana imwe twahishurirwa na Yesu, ko ari Imana y'ingingo y'ukuri. Burya iyo Mana y'ingingo n'ukuri ntiboneka, nawe woyitwiratirako. Ntuyizana ngo ize kubivugira ngaha, ibibizi mugabo ntiyizana ngo ize kubivugira ngaha, ko ntuyitegeka. Mugabo ico dufise, ingingo y'ukuri nayo y'ukuri ni ijambo rya Kristo w'Imana, ritumurikira mu vyo twiyumvira, mu vyo dukora no mu vyo tuvuga. Uwofuma basi yishimiriza gushira mu ngiro iryo Yezu yavuze, hanyuma akavuga ati, ngira ijambo jewe nisunze mu gukora iki niki ngira aho ryanditse. Naho nyene akarikora ryanditse, arisuzumye mu nyandiko yose nyeranda, ntatora akarongo kamwe gusa. Yandi majambo tukisunga Yezu muzima, atuzi, adukunda, atubabaye, atugwanirira, n'ingingo y'ukuri. Avuze ko azoducira n'urubanza, kandi urubanza rwiwe ruzoba ugukuri, kuko ataje yirungitswe. Urubanza rwiwe
ruzoba ruroranye kandi n'uyu munsi ruraroranye. Yamara rero turabona rero abamukwepa, aho kwemera guhinduka bakamukwepa. Ni ntahe nashingiwe mu butumwa na bamwe mu bakristu turiko turibaza igituma benshi mu bagabo umengo ntibanezwe guhwana na Yezu mu masabamana, mu migigwa y'ijambo y'Imana n'amasakramentu. Umengo baramukwepa n'umwete mwinshi, uretse ko n'abagore batabari bose canke abandi si twese tumukundira bishemeye, tugiye tumukwepa kugutinya ukuri n'ingingo n'imforo yo guhinduka tukayikwepa. Abandi b'Atena babwira Paulo bati tuzokumviriza uwundi munsi, n'abandi barakwepa Yezu. No ku mwanya uroranye nk'uyu w'ikarema hariho abakwepa Yezu ngo yehova bahanura guhindura iki na kiriya, bagahitamwo kwigira irya, kwigira mu marigara, kwigira mu madiri, ntibumvirize ijwi ry'umukama ribashishitira ko igihe kiroranye c'ukugaruka ku mukama, umukama w'ingingo, umukama w'ukuri, umukama w'ubuzima kandi ubuzima buhora. Dusabiranire bavukanyi kugira ngo kwakira ukuri bitubohore, biduhindure, bidukomeze, dushobore kubakira abandi ukuri n'ubuzima mu mibano myiza duhereye mu ngo zacu. Tugire Kristo.